sivyo dufunze amaso nza numva iminwa itose ku minwa yanje wa Steve aragusoma akabizu d'abord nuko fise 1m81 ndi muremure Steve nimba ari muremure afise 1m70 donc wa muntu yarasimvye en fait yashitse kunyurira aransoma duhagaze mu bantu wano komba yamwishe kora Steve ntiyavuze babarera pardon ibikini yaciye aza gutugwana ivya vrai wow bitwa twagwaye tunamukubise amakofi ko tugwana turagwana vya bikuje amategeko bwanje ibikini biki bose bari kumwe ateza kugwana aza gukubita nawe nyene ego wow hanyuma abantu baca baraza rimwe batubangurukanye baragira turagenda urambaye gute se nambaye kabutura ya jeans ni bon n'umupira n'agapira n'ibyato vyugaye dana mukubise ndi à l'aise utekanye ya l'aise yego hari mu mama yambwiye ko yanavuze ntinukuri nimba ku mupfasoni ari guhohoterwa nkahora ndabwiyambuye ambwira ati Samantha ubupfasoni ubugira iyo uhagaranye n'umuntu w'umushinga ntahe umuntu w'umugabo wa vrai mugabo yuhuye n'umuntu w'imbwa babagabo antoya les petits hommes nkuko Ines Kidashari yabivuze muri space ya X les petits hommes ukabona giye ukwambura gateka kawe nejo bundi ubupfasoni bwawe uzoca ubwambura ubushire ku ruhande muyage nkuko uri kuyagisha imbwa nkuko uri kuyagisha imbwa uhejeje ucusura ubutore usura ubwambare umwana yabaye viré par son père papa wiwe afise entre 8 et 9 ans umwana ego 8 ans c'est yamuvyaye biologique papa biologique c'est yamuvyaye acaragira courage c'est entre 18 et 19 ans 10 ans après arabibwira mama wiwe mama yamubwiye ati nimba ubimbwiye après imyaka yose nuko vyabaye bishaka nakare tu as toujours été un enfant précoce. Maman yakuvyaye maman we biologique no ni biri sensible nibaze ko nawe ko arabikiganiro niyo etabarimwo bamwe c'est sûr yeah courage Samantha courage wagize kugira ushobore kubivuga ivyagushikiye et tout. Bonjour, bon après-midi. Comment allez-vous? How are you? Ni girlfriend turagatse Jana Glen. Numunsi tuje gukora ikiganiro kiryoshe vraiment. Ubu rero tugenda dukora girlfriend. Ya girlfriend yani twabwira girlfriend ya madrama. Undi turonka madrama gake. Mugabo iyo tuyaronse surtout iyo haba harimwo inyigisho après turayazana. Ntago tuzana drama kugira ngo juste ngo tuvuge ngo umva ngo vyacitse ngo kabaye ngo abantu bamaranye ibiki n'ibiki cyangwa ibini atanyigisho ziri behind iyo emission. Rero uyu munsi jewe nanje nabibona ko naje kandi nsa neza. Kunsa ni bazo kugira commentaire. Ati kwikausha. Rega ndamwijambo Gleu, host wanje Gleu sawa. Hello, turabaramukije. Nanje sa neza. Namusi twagerageje twagize phone. Oziara baze ntasa neza kubera iyi klima. Hari abantu ni hatari. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Siren Vibes, abakunzi ba Girlfriend. Ici c'est Greta, nimba ijya mbere wuguruye ino chaîne YouTube channel nitwa Greta Kwizera Mama Kayis. Yes, uno musi ni Girlfriend, of course ni Girlfriend. Dukumbuye umukobwa nivyo hewe. Dukumbuye ibintu by'abakobwa. Tumaze bisi tugisha abahungu. Tugira commentaire gato kuri emission ya Fafas. Yizo hands. Tugira gato commentaire kuri emission ya Fafas. Cyari commentaire nabonye. Yari ibyo hanze d'abord y'abantu bataha. Kai gamu tipe yatasha avuye Canada. Hama hariho abantu batabiryohereye ibintu yavuze. Mugapa ko twavuze umuntu wese zakivugira. Havugira navuga tutura community y'abantu bose aba hanze. Avuga
experience yiwe hari umuntu rero aragira commentaire ndende ayo yifasha ngene personal like abantu batamu Burundi bazakavuga ko mu buzogo hanze ngo ari bubi ngo ibiki nibiki yigeze avuga ko ari bubi ngo ngaha ngo ndazi ngo ko ngo hari abantu abarundi benshi bayeho neza barahari sino nibo kuma bajayo kandi bazi ko ubuzima ari bubi mugabo umwe wese arivugira personal abashavuga jewe ngereranije ubwiza bwanje buryoshye ndi mu Burundi kurusha ko bworyoha ndi muri Canada mugani bivuze ko na wewe ubuzima bwawe buryoshye uri mu Burundi twaravuze muri emission ati umbuge amuhira n'ahantu wo wumva umeze neza saho wavukiye si pays natal non pas du tout mugani batike umuntu akoma stage emission yose kwiyaza kwiheza yo gutahura ko igituma emission si yo kuvuga ko abantu bahanze babayeho nabi oya ahubwo no gutanga realite zihari abantu benshi batavuga kugira ngo n'umuntu ari ngashaka kuja azojeyo abizi kuza bameze gucyanye hari ibintu vyiza hari n'ibintu bibi uje ubizi kandi tubisubiyemwo Kakayi yatashe kubera ko ntigeze aronka umwanya wo kuba mu Burundi mu gihugu ciwe yagiye akiri umwana et du coup il rêvait toujours kubona Burundi umunsi umwe nzotaha nzogira ikifo ko ndahabona hamaca profiter igihe ca covid kubera ko hanze hari amasanction ateye ubwo aca profiter arataha ntigeze avuga ngo yarakenye ntigeze avuga ngo aje gukora ikinga mu Burundi ntavyo yarazi il avait aucune idée yes iyo yari briefing mugabo turabizi neza dukora ibiganiro tuzi neza ko ari abantu babifata neza n'abandi babifata nabi ariko beaucoup plus ni message dutanga kuko abantu babifata nabi nitwo ba privilege kuko turazi ko ababifata neza bigira ico bibafashije so du privilege abantu bagira ico ibiganiro byacu bigira ico bibamariye kandi nta ushimwa na bose tukiringa kiri muzima kuri antelema niho yo yari ntore yari mugama commentaire hari inyuma my friend kare kurazgene yarametse ego so ndabaramukije kandi rero no munsi ndikubona ozi nko mwayibonye ariko mwamaze kubona umutumire wacu hari abashobora kuba bamaze kumumenya hariyo n'abandi peut-être bataramumenya imbere ko tuvuga ivyo tuzokuganirako katumuye kazi karibu murakomeye ego aka identité complète na nimero ya karangamuntu ubishatse nitwa Inarukundo Samantha ndi umurundikazi navukiye ngaha nkurira ngaha bon nakwitira amahanga atari mugabo aragaruka hama nkorera ngaha nkorera mu bintu vya abantu banzi mugabo bashaka kuba banzi kuri réseaux sociaux n'ivyo nkora nakoze ibintu vyinshi kuva kera hari abanzi mu vya maquillage hari abanzi mu vya hari abanzi mu vya hospitalité restauration donc bivana ko abari abantu bakoze akazi kenshi kuva kera mugabo récemment nibaza ko abantu banzi beaucoup plus kuri kuvuga sur les droits des femmes les VBG etc. Ego Inarukundo sakazake ego abavyeyi bari bagerageje kweri urabuze ikintu ngo VBG les violences basées sur le genre. Wow. Ngamaze kuvyumva aravugira les droits de la femme. Kandi twaba turi ngaha nk'abakobwa. Ikiganiro cacu nkuko uziye babwiye. Girlfriend nyazina. Niyo no nyezina. Sorry. Girlfriend nyezina niyo no musi. Ko turavuga imibereho y'abakobwa, ubugenzi, muhira, ku kazi. So uno musi on va tout parler. Turagerageza vraiment mwicarane natwe kuva ikiganiro gitangura gushika gihere nibaza ko ahanini muraza kuryoherwa nibaza ko ari funny beaucoup plus n'amadrama yes so Samantha byagufashe ryari kugira utangure kugira kuko n'abagore twese turabagore turabakobwa mugasi twese twumva ko twoharanira agateka hari abo tuvuga ati biraho ndenganyije je passe nkubise je passe ugize iki n'umugenzi wa sindi ko ndamuvugira ugasanga yibereho muri ubwo buzima ni ku kazi mu bana niba afite abana niba afite umuryango ugasanga ibindi ntabirabo wewe vyagenze gute kugira wumve ko utegerezwa kuvugira umuntu canke kwivugira wewe hari habaye iki nimba uvyibuka hari habaye iki warenganyijwe wabonye umuntu arenganijwe kuri uramubona cyane ko wavutse canke nibaza ko bon sinibuka ryari byatanguye mugondo umuntu yanka justice peu importe wariwe ku bantu bose ego umuntu wese peu importe nubwo nkubu nka jena twadufise ingorane personnel twashwane ikintu harengana ahantu nkasanga bariko baraguhohotera ndakudefanda hama bebe bigahe byo guhohoterwa tukananga muri bifi yacu kubera au fait hariho ibintu bamwe biruta ibindi au fait ndenda nka injustice peu importe umuntu wari we wese ndenda nka injustice rero ivyama droit des femmes
bon c'est ni kubera uri umwigeme ahubwo niko haramwongira injustice nyinshi tu vulnerable kandi abarundi kazi ntituvuga mugabo je ndavuga kandi niko namye mvuga kuva kera ndi umuntu ashobora kwidefenda kudefenda droit yanje yo kuvuga hanyuma nkazamona abo turi kumwe ntibababwiye ko bafite iyo droit en fait ne recevoir permission yo kuvuga rero abakobwa barundi kazi benshi ntibazi ko bafite permission yo kwidefenda rero umaze kumenya yuko urafise iyo permission yo kwidefenda n'abatayiguhaye urayihaye wewe kora wagize imana ukaba uyifise uyisangiza abandi niko warezwe canke n'abavyeyi bakuze bakwigisha ati vuga speak your mind nimba ufise ikintu kivuge hama ukidefende canke wenyene warakuze uravyigisha urazi muri primaire papa rigeze kumbwira ati bagukubise ntushaka guhindukira ngo kwita indi kofi oya nagukubita muragwana ego je pense que c'était précisément kubera yuko nari imfura nkabafise mutoya wanje yari muto muje ndi muremure kandi munini mugabo unkurikira ari muto so urumva uri muto mama akubonera aba bullies barama donc namari wawo ndingenda kumutabara umva c'était kugira ngo we protège toi mugabo protège nawe umukobwa donc nibaza ko ico kintu ca nta muntu ashobora kurenganya hama urire ngo we nta maboko ufite nawe gukubita en fait c'est ça ukiri muto nakunda kugwana kudefend dese sombora kandi ego umugabo stila bamusotoye bavuga ngo Samantha yagwanye ego muto yabanje raza karira kora hari ukuntu ama class basanga hariho inférieur na supérieur muri no primaire akaza kurira akambwira ngo bamukubise wacugenda tugenda nkavuga nyere ko uwo muntu yakubise numva ashaka kubona iyo scene cyangwa fata kabako tugende ego tugende kwari kuri kubarira tugende nyere ko uwo muntu hama ugashushe kumwataka je ndibuka kumengo narigeze kuraba film imeze gutyo aho mu papa yakabwira umwana wiwe ati none uzukwa muza kundirira mu maso ngo bagukubise imisi yose ariko nawe uri umuntu ufite amaboko nimudashobora kuvuga kubarega kuba maîtresse de la classe base nawe je kwitere ukwita hariho abandi bavyeyi nabo bakubwira ati niba gusotora genda ubibwire madame par exemple madame atacakoze madame hagusanga na kimwe akoze ugasanga azima biruka umugabo akashaka kubwira ati baba barire manezo bahana rimwe no kubabarira rimwe no kubabarira abavyeyi bavuga ati babarira imanzo gwana ugasanga ukuze uruko nyene mubarizo manezo muhana mugabo nyumva ko papa Samantha yabwira ati ikofi kurindi tureke ni kofe ozi reka ndagwa karo twe twakuze ubu turi mu bwana fata ko misi yose bamwe ariko baravuga ozi amezuku ozi baguma bakora kuvuga nabi urenganye bakuvuga nabi canke nabakakononera ibintu akaza nko muri studio agacomora ikintu udako bakama bagusotora uzohora gushika ryari uti defense par contre je n'amamora mva ndatandukanye na Samantha je abantu barantuka ntimwara mubibona apana kugusotora kugusotora uranahuye nanagututse mu maso mu yandi canke ufise umudugara arakubwiriye nk'ikintu none wacuhora ka secret n'umuntu akwita ikofi tufata ugambira ko kwisikofi yakabira ko kwisikofi n'amakofi angahe uzo kwihanganira nuko nyene bidahora bibaho cengira n'amababi oya ari abantu bonye imbabura ndavyibutse kera kera ubonye imbabura oya nagutera ikintu mbonye hafi nateye imbabura ko ndavyibutse niba mvuge jewe ncanja kure hakura ko ndazi ko mfite ishavuriwe ushobora kuntuka turi tuhagaringa hanye nkatora kijya kiboro gifite icuma akigukubita wow ngo urumva ko nawe ufise limite yep hari ibintu reka bikarengana mugabo harantu mvuga uti aha anye ase nawe birashika ukagira limite kuvuga ati ego hari ibintu nk'uko muri kuragwana rega ntiwoshika niyo ugiye ofret mugabo hari ibintu uvuga uti no ibinyo ya Sami ndakubaza ni cyahe ikintu ca mbere kikubabaza kuri twege abakobwa baba badukorera udasupport ikintu uvuga ati iki vraiment je supporte même pas ko bakivuga ku mukobwa canke bagikorera umukobwa en général ko twese turabayeho nka jewe yuko ikintu cononekaye ndago exemple ikintu cononekaye uza wumva ubona isi n'umugore
baziko nawe uri kuri volant ugumuta yo ngo n'umugore n'abantu bamwicaranye mu mudugudu zawe ngo nari sure n'umugore ngo ariko agira ibintu kuri volant je nk'ico ndacanga ikintu cyose cyane nari sure yo cononekaye kwa ariko ari umugabo c'est très normal umugabo gukosha bashambwira ati kuwe ejo buzoca oya bazokubwira ati mugabo no musona niwe ejo ntaco uzogishobora mugabo umugore ni ntaco bari gushobora nari sure n'umugore wewe rero nanje mbwira ikintu wanka ko bakritika canke bakorera umukobwa udashobora gusupport bon ikintu naza ko kiri évident pour tout le monde ni nk'undenganya nkasanga wakubise ikofi umukobwa umuhungu akubise ikofi ntibishoboka ndakudefendre kora en général wama uri moins forte parakora umuhungu arinza ukubita je vraiment n'abantu bose mutwe ari sawa tegeza kugutudefanda imbere yo kubaza ngo bega ngo wari wapfuye iki ivyo bari wapfuye ntisano kotpa nta kintu ashobora gupfa n'umuntu kimutuma akwita ikofi umukobwa canke babantu usanga ariko arakora ku mukobwa mu kabare umuserveuse aramukoze ku bisusu aramukubise yagize ibiki ndahaguruka nkubwira no ivyo uriko urakora sivyo kora encore une fois ndazi yuko umva nka relation client serveuse client a ses pouvoirs le serveur voilà le client a ses pouvoirs rero iyo umuntu akoresha des pouvoirs yogira yoprime uwundi muntu abatari muri iyo dynamique ya pouvoir donc le client la serveuse ne va supposer kutabara mu isanzwe les patrons ne va supposer kugarukira ku bantu n'abakozi babo mugabo c'est pas tout le temps comme ça rero nk'umukiriya nanje twicanye nko mu kabare canke nko muri campaguruka ngena mugeje koze sivyo wow hari abantu bashaka kwibaza ngo Samantha ngo defend abantu sur les réseaux sociaux gusa mu buzima busanzwe ntavyo ukora nazi ko bavyumva ko bazowicanye na Samantha zo fegafe ukazokora ejo nahagurutse hari ikintu agenda kubaze wavuze ko ukunda kuvuga cyane ku mavebeje abantu benshi abantu bibaza ngo ma violence ni juste ukubita nkuko tutabivuga ni physique ni kumva nyene ndazi ko uri entrepreneur hari ibintu abantu benshi bihaye ko umugore adashaka gukora ibintu bikomeye par exemple basanga nk'uwo urakora urafise ibintu ukora hari abantu rongoye abantu twara mugabo bakumva ndazi ko bishikira benshi usanga abakozi bawe ntibakubaha kuri umukenyezi kuri umukobwa cyangwa se ndakubibona mu mafilme y'abanyamerika ko usanga bo gukora barazi ko nimba patron ari patron wawe ni patron wawe nyene ashaka kumja hejuru ngo ari umugore mugabo ngahanye hariho benshi atagira ijambo ku bakozi be kora kujisa ari umugore wo iyo wowe ubivuga kwiki baramatse kwibona aho anecdote muri 2019 nkikironka ikibanza ca mbere cyo gukoreramwo twaga ama rénovation umva winjiye mu nzu la rénover tout hanyuma le chef de chantier yari chef de chantier yari azanye na les propriétaires mugana akurikirana ama rénovation hama naye situgiye umu assistant w'umuhungu jeune assistant qui avait comme peut-être 20 ans maximum hanyuma niwe afata amanote nk'ubu unye akandika yavuze yuko akogwa ibintu n'ibi donc ngiye kuvugana na chef de chantier yabari ngaho ari kwandika amanote akaba ahagaze un peu inyuma yanje gatoya kugira ngo akurikire conversation ega nararemarqué yuko wa chef de chantier ntiyari kwabwira jewe kandi conversation à 3 nk'ubu tumeze gutya je ndiko mvugana na chef de chantier assistant ari ngaho inyuma hanyuma hakubaza ikibazo nkabona wowe wishura urya gace kumubwira Greta urumva nibi nkakubaza none ga ozi ibi ni gute gace wishura Greta urafite ivyo bintu wow ntiyashobora mutwe ibiwe ntiyashobora gutabura yuko ari wewe jewe ku buryo wa mu assistant araba inconfortable mal à l'aise aramubwira ati ega jewe ko mbe urambwira ega ariko arakubaza jewe uri kunyishura kubera iki mugabo vy'ukuri vyaranse ku buryo nakazi akora nabi wow ofite iragira ko yaje le boss ari umukobwa yabikoze nabi cane gose haragira ahantu barategereza kugenda niwe yijanye kandi ko aravyaramwansemwo kwakira yuko umukobwa kandi umva sinzi umugore ico gihe j'avais vraiment l'air jeune donc yavuga ati ntibishoboka nashobora kuntegeka kandi peu importe ngene mugire umuntu naho uvuga mu rupfasoni gwagute adatahura yuko ushobora kuba umutwara muri uwo mwanya uburi chef wiwe ntashobora kuvyakira naho uvuga mu rupfasoni gwagute ntavyakira le fait kuri kitsina gore bama babona umengo kiri hasi donc kuza gutegeka umugabo
naba gusumvya imyaka ega natwe turumva n'amasoni dufate wowe ufise 30 muri bureau ufise umupapa wa 50 biranagoye kuja kumwubahuka kumubwira ngo gukora iki ariko c'est normal yuko umuhungu w'imyaka 30 w'umu directeur aje gutegeka umugore wa 50 ans biri très normal n'umugabo wa 50 akamutegeka ariko wewe umengo utegereza kubanza nivyo nigeze kuvuga la papa twege dukora kabiri hari mu tumere wacu tugeze kuvuga zivuga ati mwege mutegeza gukora 2 fois kugira ikintu réussisse muronka amafaranga nkayo natwe turondera kandi ca kabiri kubwira munemeze kuri umukobwa kushoboye uribaza dukora 2 fois urazi reka gato urazi kuvyuka wowe uri la boss w'ikintu kanaka urumva ko ushaka ikintu gikorwa guke kandi urumva ko gikorwa niko bigenda neza ngo kiyumvira ndakivuga gute hinjira muri rya departement y'abajya abahungu bangana kurya d'abord ni ikintu gishobora kuba kigoye gukora urumva akora ko uri umugore uvuga ati ndakinjizamo gute ndakigira gute mugabo yaba ari umugabo avuga ati umva ejo muvuke mukora ukuntu kandi ntimusubizamo mugabo umugore umva ati mana yanje kandi twene ko tuna vulnerable uvuga ati amavanda babaza bava biyumvira ko ndiko ndabangaya superieur canke bangaye hako bangaye avuma indaka kuvuga ico kintu ugasanga uhombeje ibintu bari gukora kora ko juste watinye ko baraza kungaya bimbabazi binkomeretse canke ntibagikora uko nakivuze or ugasanga ugize uhombeje rero entreprise yiwawe kora ico kintu kitakozwe ngabasha abantu bamere nka Joe mugabo urumva haragira ahantu udashobora kuvyumvira ko ufite entreprise bari hamakore ona adashaka gukomereza muri umushahara bari halwaye iyo sensibilité yiwe kandi kumwirukana birakunda biroroshe cyane kandi haragera ahantu udasubira kumihanganira ukavuga udashobora gutahura mugabo usama tubera cy'intege kwa muri kurahindura abakozi umwanya wose ejo n'umusa kuranye n'uyu ejo akuranye n'uyu juste kora kugira uronke uwo muntu azoguha iyo respect nka boss wiwe azokumva ico kintu kivuze hagikora uko nyene ukivuze cyangwa azokumva ko c'est toi la propriétaire de l'entreprise ibintu bikorwa uko wowe ubishaka pa uko wowe wabishaka uko wowe ubishaka tena babwiye ubanza kubereka yuko hello ni jewe boss ni jewe propriétaire urazi kwanza kwipresenta ngo mubibutsa kubera kugusukura umugore umugabo ntufite umwanya kuvuga oya umugabo azapa no nshaka kuvuga ivyo abazi ko inje boss araje mugabo wewe ukicara uri umukozi mugenzi wabo kandi akakurengera akakumanka dorese akagu ego kura juste uri umugore hariho iyo ni gwano ikomeye cyane sinzi ryari zohera duhagurutse nukuri ingorane nama ndiko ndavuga ntidushikikirana baravuga ngo abarundi ntibashikikiranira abagore babimenye ntidushikikiranira ozi asaze akidefend jemba ndi muri ubiraba nkuko unye batuvuga ati iyo ntambara ndaba si batuvuge ozi nimba yamenje ubiravye gutyo bandi bacashiramo ça va encore alors qu'on voit neza ko ariko baramurenganya mugo biravye gutyo ça va encore baba ndacaza kukwatakana nabo nyene arabagore kandi arabagore ati urasaze aho nyene niho ngira ndakubaza siko abantu bakora gukurikirana nabuze aho baba benshi bakuzi hari ibintu birekwa kugushikira kandi uvuze umugore yuko ari we yacana kwataka même les commentaires kubatabizi wodusubiramwo histoire uko yoba yaragenze uyivuga nkaho benge histoire abantu barayizi uravyumva histoire n'abantu ntayo bazi hariho atayizi Samantha amazi imisere kara komindura ku maso reka aravuga ukwezi ariko ebana ari muri non stop ariko aravuga dernier mari hari igisanga camushikiye co curumva co caje ku gushiramwo umunyu ngira caje gusigura ivyo wa muri kuravuga kwa rero ivyo bintu dushaka kubitwibwira ko twe tutakunda urusaku dukunda abantu babitwibwira tugize imana umuntu vyawe kaza akavyivugira c'est mieux kwa twe tuza tukagira amadeba ivyo bintu vyawe ko umuntu ataje kuvyivugira wewe ko twagize imana twakuronka reka ubitwibwirire vyagenze gute iyo ico gisanga nikihe kugira ngo turonke no kuntu tudugiraho kuri iyo sujet vuga ko ivyo gitaya karavuga ok donc source sûre sawa ego Samantha ndahereje natatangura narukundo alors hari le 30 septembre
Okay. ego shaka ujibagira gute wewe Haizi hari mwijoro ya 30 septembre tugenda muri le 1er octobre vers hari entre 2h na 3h du matin twari muri événement Dynamo Day murazi ko Dynamo yabaye qualifié kugira kuduserukira muri bal rero yari événement ya collecte de fonds muri sanzu yabwiye abashobora kugenda etc. rero twari muri événement n'abagenzi hanyuma nari mpagaranye n'umugenzi ntangure wode nari kumwe n'umugenzi w'umuhungu tugiye dusohoke tugende ko yumva hari entre 2h et 3h tutahe événement ari kurahera hanyuma turiko turagenda dusohoka makeche no événement yabereye haza umurundi mugenzi wanje arandamutse donc le premier ami twari kumwe acagenda kuramutsa abandi bantu anatanga kumeza kuvuga n'uwo wa kabiri tugihagararanye n'uyo onye haza umuhungu ntazi yitwa Steve acaraza arankora ku gutyo ndahindukira ndamuraba sanga ntawenze ndamwereka acambwira ngo ngo pardon ngo nihenze ngo nakwitsanije n'umugenzi wanje mwiza nkawe iyo commentaire déjà umva il déplacé sivyo mugabo umva ntiyayinayutira au fait mivyo naje kugira mugabo ndavuga nti okay amasaha ageze kure asa n'umuntu yanyoye reka namubwiye ko atakibazo turamubwira nta kibazo hama ndamubwiye gutyo acabona acarahindukira kuri wa mugenzi uhagararanye aca pretenda ko atari yamubonye acambwira ngo ese nakubonye ngo namahoro biki baraganira gatoya hanyuma wa mugenzi acambwira ngo uduhagararanye ni sister wanje ndongo mushiki wanje aca ngo yangu ni Musa hanyuma mwivyo barundi nyene ji black acambwira ngo si ngo turasangura acaza guhagarara impande yanje wa mugenzi wanje ngo raba turasa numva ko turagira yama hanyuma turavuga ego turavukana acavuga wa mu Steve ngo uko mudasa nkaje navyo mbona turasa bya vrai acavuga ngo ya ngugenda bibone ni muhumirize ngo ndabirabe neza aho rero baranyishe duhagaze muri market sinzi ko market muhazi muri asiatique en fait ni nka cour de récréation hari ouvert sivyo turi mu bantu hari abantu benshi kandi duhagaze ahantu hari amatara sivyo abandi bantu bahagaze un peu dans le noir mugabo iyo scène wamenga turi kuri scène ya théâtre barabakirije projecteur twara ahantu hari amatara vya vrai cendara wa mugenzi wanje hamura wa mugenzi ugira urabe nimba vyave nashobora gufunga amaso mu nduhagararanye acambwira nta kibazo sawa ko rumva bamenya sawa turafunga amaso je n'umugenzi wanje kugira barabe ko Musa kugira ko dusa sivyo dufunze amaso nza numva iminwa itose ku minwa yanje wa mu Steve aragusomye akabizu d'abord nuko fise 1m81 ndi muremure Steve nimba ari muremure afise 1m70 donc wa muntu yarasimvye en fait yashitse kunyurira aransoma duhagaze mu bantu wow wa mugenzi wanje aza yumva ndiko mvuga ivyo ukoze nibiki est-ce que uransomye Steve ati none sibisanzwe sa wone ngo sibisanzwe ngo none ngo cyatwenga entre temps duhagaze gutya Steve ahaye umugongo table uri ku umugore wiwe n'abagenzi biwe donc ariko arabona toute la scène babibonye ariko arasista nk'abandi bantu en fait wa mugenzi wanje umva yafunguye amaso ukora yumvise amakofi wow wacumwa amakofi ese namukubita sinamuhaye amakofi namukubise afungura amaso ntibisi byabaye kubera twafunze amaso afungura amaso asanga ngwano komba yamwishe kora Steve ntiyavuze babarira pardon ibikini yaciye aza gutugwana ivya vrai wow twagwaye tunamukubise amakofi tuza kutugwana turagwana ivya bikuje amategeko hanyuma abantu barayibona mugabo barafata umwanya wo guhayariza ibiko biraba kora ko ariko arakwita umuhungu mu kabare en plus c'est incroyable nababonye ko yansomye la scène bateje kuza kutubangurukanya bacibaza kutubangurukanya entre temps la dame wiwe yabibonye acaza ko mu nkwitira umugabo wanje ngore bubatse
ego banavyaranye ngo muriko nkubita umugabo wanje ibiki n'ibiki bose bari kumwe ateza kugwana aza gukubita nawe nyene ego wow hanyuma abantu baca baraza rimwe batubangurukanye baragira turagenda urambaye gute se nambaye ikabutura ya jeans ni bon n'umupira n'agapira n'ibirato vyugaye namukubise ndi à l'aise utekanye ya l'aise yego hanyuma catwangurukanya tuja kuri table y'abantu ntarinze bagenzi wa mugenzi wanje wa fete niwe babonye yuko umugenzi wabo arabayataka bacabaza kandi bari abagabo vraiment natawe n'abagabo abagore kandi abagabo bako bararasene genre show ego show wow hacaraza nyene abagabo baravuga ivyo nakoze sivyo d'abord arambwira vy'ukuri tu avais raison kumukubita shishura kwa twabibonye ntashobotse ntabaho peut pas faire ça mu bantu hanyuma ndababwira bon écoutez jewe kwera abimambwira ngo garuka ndagukubite umva les tables ego hari table nari bace bantwara ko yari nka à 5 mètres ya table yiwawe ndababwira uyu muntu aguma asotora ndamwongera kandi shaka kubigira muri market yava bimera nabi tumenagura ibintu by'abandi sivyo tuzanye ngaha anye ndagiye ndamubishije cyuko turasohoka acambwira ndagusubira kinambwira nta kibazo sanga hanze sohokana n'umugenzi arantwara anshikana n'abakubagenzi bande arabwira ati muturabire turagarutse pour les facture amatuca tugenda erega Steve nicaye hanze kwibarabara ndindire ko abagenzi bagaruka basohoka tugende nicanye n'uwundi mukobwa nicanye n'umukobwa hama nanicaye entre umukobwa ngaha n'umuhunga umuhungu atarabuka gatoya cagenda je sais pas ce qu'il allait faire acariye gatoya ndiko ntera nkuru n'umukobwa cyanza numva igitutu mpindukiye tasanga ni Steve ngo naje ngo twagiye abo umuntu ariko agutera menace wicaye caguruka ndahaguruka cyashata telefone zanje mu mufuko turabandanya intambara ego vrai ko nabivuga turabandanya ko bari kuri ring none ko yaraje ngo agira nkubite nanje nababwiye ntashobora kunkubita fuma umugani wawe fuma ntorera imbabura fuma ntorera ikintu kiri hafi hakuvuga ngo wankubise ndafise amaboko sivyo turabandanya turagwana wa mugenzi aricaye ngaho yagiye ku je sais pas quoi acahindukira asanga naterewe n'intebe ngira umukubite ngira namukubise intebe ko urumva izi nzara zacu ushobora kugira ngo umuneza urumva ubona uri kurwana n'umuntu ari decide ashaka kurwana nivyo cazi kuzibira urashaka kukwita nk'umugabo c'est pas vraiment l'idéal uri kurwana n'umuntu c'est pas du tout l'idéal sinoshikaraho shaka ko inguma ayifunga neza uri kurwana n'umuntu ari decide wo gukubita atanzara afise utimuteza zanzara oya kandi yaraje ashaka wafete kunkubita kandi ukabona ko umuntu ko yari yakubwiye turasubira ntibihetse kandi yaje mubwira tubandanye ego yaje avuga ati twagiye okay kandi ukabona yuko uwo muntu ofete yarashavujwe n'ingene namwankiye aragira rage umva mu maso yiwe urabona yuko yacitse igikoko ofete turagwana ngira imana vraiment n'umuntu nari nshoboye gukubita hama abantu bacaso umva barahindukiye barindani barahindukiye basanga wa muhungu yagiye si hakiri bacara bara alarme bacaza biruka tugira barabe nimba ataje kundondera acasanga wane fitwe turagwana on nous a séparés acara abwira ati inja muri taxi mugenda acara agenda okay just tubazo histoire ntiyahera bagwana gute je mfashaka kumenya ngene bagwana muryamanye ko hasi umwana gwa canke waramukubise amukubise vraiment uko ari gukubita hariyo guhana no kugwana namukubise kandi waza yuko kubona yaratumbereye jewe mu bantu bose bari bahari ico gihe wow c'était ça la question en fait ni kubera ko bari kumwe n'abagenzi biwe canke ni kubera ko niko asanzwe ameze mugani waza ko hariho igihe imana iba yarakubonye ko bimenyereye
uti uno musi Reka ndagute kwa Samantha. ndagute kwa Samantha Non, mugabo c'est pervers. c'est extrêmement pervers. Kuba uri kumwe n'umugore wawe Greta hamukaza gusoma uwundi muntu N'umugore Ikibanza wawe kimwe abona. umugore wawe arimwo. d'abord wideplagije gute wagiye kumuvugisha gute gusomana se nivyo aba pro d'abord wagiye kuvugisha iyindi mome gute uri kumwe n'umugore wawe Kwivugisha ni sawa. Mwe Oya, kuvugira kuvugisha kuvugira kudraga. ngo ugara amaso. Bo yari yabipanze. arasimba Ugara amaso. Agaca simba. arasimba Si n'umuntu mureha. Wagize na efora gusimba uramusoma. Mu bantu. Soko bebe ni ibintu akora kenshi. Oui, ni ibintu akora kenshi ko yaciye nja kuri Instagram. nivyo fete nagira ndakubaze siko benshi barakititse none kwe kucubizana kuri Instagram kwe kutabihejeje est-ce que story ntiyari yaheze soirée ntiyari yaheze kube kuje kubimanifesta avec les photos à l'appui Neza n'umugore wawe uravyo biramumanitse. n'umugore we ukacumushirako est-ce que wavyiyumviriye gute ntiwigeze wiyumvira ati maybe arafise umuryango arafise abavyeyi nubwo yubatse abana biwe bazokuna nabonye mu commentaire Samantha abana biwe bazokura babona ayo ma post est-ce que vyagufashe gute kugucuja kuri réseaux sociaux umve sinya ntena histoire gusa ngira mvuge ni izina ni photo ya byagenze Ça s'est passé mw'ijoro rya samedi à dimanche. Hanyuma nagiye kubivuga kuri Instagram mw'ijoro rya dimanche. Naravyiyumviriye ndavyiyumvira mu musi wose ndavyicarana ndavuga qu'est-ce qui est mieux à faire ko ari umuntu ahenze agira ibintu nk'ivyo onye ni umuntu yimenyereye kugira ngo urinde waduka umuntu ahagaze mu matara ahantu huzuye abantu kuri market ni ukuvuga yuko warimenyereye ubu ntukizi limiti zawe umuntu nk'uyo ni element dangereux muri société umuntu nk'uyo kujya bafisha basaye wanted ahandi hantu ibindi bihugu les VBG bageze ahantu bari evoluer quand même barabafisha muri prévention barakwafisha hariho ama site ugenda kurabuhe na hozi wagenda kumuraba ukandika hozi amazina yiyo gacabwira ati uzi akora ibintu ibintu ni wavugana nawe uba uri sûr umuntu mukavugana wari normalement c'est comme ça abantu nk'abo il faut ko tubamenya kwera uzosiga impande y'umwana wawe azogenda mu kabare et on s'est rendu compte en fait kwera ari ikintu kiri ciza twafisha n'umuntu ama histoire atasohoka nivyo nanje nagenda kubaza les histoires zasohotse après ko ariko ameze canke warabanje uri renseigne ati reka ndaye ko katara kaboregwe kamukoresheje canke kandaye ko ari ingeso yasanzwe afise canke wagiye kumenya après les posts wagiye kumenya après les posts ntiyaraborewe ico gihe agiri ivyo byose yari bamasageze kure uri soma ko yaraborewe mugabo abantu bose banywa inzoga bakaboregwa n'abandi bagabo kora hari bavuga ati no araborewe quand même abagenzi baraborewe quand même abagabo bavuze ati twese turaborewe wowe wamusomye none ko waruborewe hari umuntu wasomye hari umuntu wagiye gukora ku bisusu no si inzoga barazibeshera inzoga zibyura akari muri wewe ko hariyo ababoregwa batwenga hariyo ababoregwa batanga amahera hariyo ababoregwa bahora basinzira donc abyura akari muri wewe après rero ucuramumenya uhejeje guposta abarundi ifoto wayironse gute wayirondeye gute nagize description umuntu bavuze yitwa Steve angana gutya asa gutya anye bacarandukira non seulement ifoto imwe mugabo n'umuryango aho yavukiye ahaba aho yakoze aho yize vyose kubera bafite uwo muntu haba ari abantu barashavuye ko ivyo akora mugabo batashoboye kumenya ingene babivuga ugasanga amufise ko ama histoire menshi cane gose kandi abantu batandukanye akavuga ati niba serveuse yamara abakoze ko gutyo yamara turamumenyere turamuzi tekomegera charte pour oui ugasanga umugani wawe Imana yari yageze kumugaragaza ati reka ndamuruke kwa Samantha ego vraiment nta yindi siguro yuko bari atumbereye jewe mu bantu bose bari bahari madame muri ico gihe elle était là yifashe gute yaje kuganira umugabo wiwe donc arabisuporta aravyakira bakunda gukora okay hariho ego bari ngo babikora bari kumwe vraiment ego cyane imwe byo kumenyera ati umugabo wanje ni kwameze vraiment bon sinzi ngene couple yawe imeze sinzi ngene bavyumvikanye acaraza ati kanenda gukubita nanje tugwane
Okay, je ndiko ndiyumvira hari abantu bakora dukurikirana peut-être bashobora kuvuga ati duhe version yindi iri opposé y'abo bantu bandi ariko usanze amata ariko ararenza urugero canke ariko avuga ariko yivugira kugira ngo yiyeze abantu ntibumve ko wewe afise kote y'ibintu bibi yakoze ico gihe utamuprovotse kutanima twebwe twashobora Samantha ni twashobora kuronka na Steve n'umugore wiwe bagaduha version yabo tukatuzobakira tuzogerwa no kuva version kugira twumve Yara mabifu entre abantu babiri haba hariho umwe wese avuga ivyiwiwe umwe kandi hari umwe wese yiyeza kuvuga ati jewe singira mvuge ko je nagize ibintu canke umva ko Samantha yavuze ngo naramukubise ngo ashaka kuvuga ati yo ahubwo Samantha yarakubiswe na makabira komera nko bavuga ati jewe gute mvuga ko nakubiswe kandi mvuga ko jewe uve tukeneye kumenya abantu nabo nyene kuri bari contre ya wewe bavuga iki muri uwo mwanya urazi nta muntu numwe mu bantu bose ikintu bavuga nuko nk'amakommentaire habagi umva yaca baza bagenzi biwe nawo umugore wiwe baraza kumudefendre ivyo bavuze bati tu faisais quoi hanze à 3h du matin nta muntu w'umukobwa nkawe yaba ari ivyo nabibonye tellement n'abandi sizo commentaire chez mon you kuri vyarambabaje kuko ntushobora kubura umukobwa tuzi neza ko bishika ugasohoka tuzi neza nubwo wabura umumarayika hariyo des dîners z'ama mariage de la 3h umukobwa wese bari hanze 3h ntabari mu makosa so ukaca wubahuka kwandika ngo iyo tuyihoze iyo yarambabaje kwa meme ngo 3h du matin ngo akokora iki hanze ivyo byanditse umuvyeyi afite imyaka 60 ivyo no bitahura muga umukobwa mungana uzi neza ko nawe uhora umubona hanze niwe uwabyanditse donc nawe turamukubwira inyuma ya kamera ego araza no kuyumva kuko tellement abantu baciye mwataka ati vya vrai bari babiri ni wowe ushobora kwandika ivyo bintu bwa apparemment n'abagenzi ba Steve na Fufu umugore wa Steve okay reka je mfise ikibazo nshaka kubabaza barabiryohererwa bo ibaze nimwe twavuga imbere yuko umanza kubaza ico bamukurikiye banza basuna mu defende bazi je nawe turakorana turahana turakundana na Greta nta kibazo dufitanye mugabo Greta hamwe n'ubanze ko yakoze ikosa nofuma mpora hakunze kukuvuga ushikira amakosa nofuma mpora bwati sinza kunanje gushama agati mu biko biraba kuri Greta ko avuga n'umugenzi wanje kabasifume mponda mubikira gabanga mugabo sinza kukuvugira mugenzi ko mbona neza ko wakoze amakosa ko abantu bana bashigikira ati maybe Greta ya uno muntu yatusi birageshwe yamututse no izo commentaire zimeze nka zazindi baragufashe ku ngufu ngo yari yambaye gute ngo ni wamwikwegeye ngo d'abord ngo kugira ngo banamukore kuri ivyo bisuzo ngo ntiyari yabanishije canke naho yijanye muri rya nzu y'ujya muhungu kubera yari kweka kumufata ku ngufu gute umusumwe tellement rero ibibazo nk'ivyo hari umugore getse bivuga abivugira imbere ya Mona narari ico gihe bari muhira narari na data acavuga ngo mwene mutuma bafata ku ngufu babigene mwambaye Mona arazigene imbere ntazi kujya umuntu yaca umva yaramubwije kuri kose ambwira ati sa ukunambaye genre hamwe mwana wazonye barayambaye nk'ukunyisha uvuga ngo bamufate ku nguvu ni bon ndagushitse kuva mufate ku nguvu ni sawa hewe aramusomera umugore yava ngamara maye kati ngo ntahuye nagutahuye nabi gute ivyo bavuze ndi hano hari abandi bantu benshi bavuga ko kuwawe ngo kuri ngo amatako hejuru ngo bibere hejuru so what ntubarinda bafata ku nguvu so what uti rero les commentaires amakommentaire nk'ari dégradant ku bantu abagabo avec un A majuscule kubera yuko umuntu kimwe mu muntu atandukanye y'ikoko kwera mu isanzu uri controller ubonye umuntu arenganye naho yoba ari gusa uko Imana yamuremye ko yaje ku isi amwe kuri gikoko ntumukorako avec un petit a nta différence bufise entre ubu ni koko kwera ama impulsion uko aje niko ujujana nayo mugo uri umuntu yisoneye afise ubuntu urihangana ukaraba hirya ivyo bintu bamugani wawe ni abari ingeso y'umuntu ku giti ciwe hari umuntu ashaka kwifuza umugore kandi umugore yambaye ijiribaga akamwambura uwo muntu yambaye ntibisigura ngo umuntu ubona ko yambaye ngo yambaye impuzu niko warusanzwe umeze ufise ingeso mbi tout simplement niko usanga umeze kandi twese n'ivyo none hanze babigirira abakobwa bose barengana ko hanze tuzi yuko kwambara he yeah none ugira umbwire ko abakobwa bose bafatwa ku ngufu abahungu ntibakomeye cyaje baje
ahubwo ukomeye n'ushobora kwihangana Kwihangana. uzi ryari yihangana uzi ryari Yeah. ayispoze gukora ku muntu uwo n'uwo muntu Yeah. akomeye ahubwo iyo wari umuntu muzima uzi ko bikubabaza uwo mubwira ati muko basi niwagaruka ngaha uraza urambara agahuzu karekare mu gihe uzi ko ibyo bintu gutsita ya Yego. kuko turazi neza ko hariho ama entreprise bavuga ati on oblige yuko wambara ibintu birebire nandi mabanki tuzi yuko wambaye kandi ijipo igera ngaho bakubwira ati oya Gabanya gato. donc ivyo byose nunugira babikora ngo pour attirer l'attention non pas du tout namavuga kwambara ntibisigura yuko ngoma ndaguhamagaye ngo canke ikino je nambaye ko jewe nshaka Yeah. kwiyumva meze nza mu mubiri wanje maybe nkunda kwambara ibintu bigufi nivyo numva ko ndi à l'aise ndi comfortable mu mubiri be abahungu bo ntibambara ama pocket ahubwo bo ntibambara ama pocket tweke umukobwa ataza ngo agukoreye ukabutura bugufi afite ibiguru byiza kugatsa canke utambuze yambaye umupira naho Yego. ucumukora cyangwa mfata ku ngufu ufata ku nguvu no ivyo ni ukudeplasa ingorane ugashira ingorane ugashaka kublama umuvictime kandi turafise iyo ngeso nk'abarundi turafise iyo ngeso kuma turaba umuvictime yakoze iki nta kintu na kimwe umuvictime ashobora gukora kugira ngo kijustifie agression canke harcèlement uzi sexuel kufise ni nko kugwana uzi kufise ishavu ryinshi ukabuza ati jewe no kuri bikagenda ntago mashwana n'uyu muntu ndamwica ndamukubita ucuma ubwenge Yeah. vunja kure rero urabonye izo commentaire urabonye abantu bako baramushigikira urabonye ibiki bavuga gute bavuga bati Kwe kumwafisha. tu faisais quoi à 3h du matin uri hanze umukobwa nka wewe be ivyo yakoze none si bisanzwe sa Ego murajya ama message naronse bajya bagenzi babo baravuze barasubiyemwo si bisanzwe none kugusoma none si bisanzwe uri mwiza gucane ku buryo yoze yuko batogusoma batogusoma canke ibintu vya gutyo onye ntibavuze yuko nta muntu yadefense Steve yadefenda Steve gukora ngo yakoze ibintu vyiza swati nibo abantu usanga peut-être nivyabayemwo yari yakiriye yuko umuntu arenganya ashobora kumukora kuko ashatse canke ashobora kumusoma ugasanga yarabayemwo pendant tellement longtemps yuko vyabaye ibintu biri normal kuri we akabona yuko kubera we yavyakiriye n'abandi bantu bose bo vyakira rero ikibabaje nuko abantu babivuga uko ntibabishyize muri place ya wa muntu yabikorewe eske wari kwifutora ugakubita umuntu amakofi mu bantu utababaye canke ari ibintu bisanzwe nkuko baba babivuze nimba warafashe umukobwa mu bantu kuvuga ati jewe ngira nshire hasi fierté yanje ko abantu banzi uyu muntu ndamuhane biri serve nuko kandi Samantha yari kandi ntabwo yamusanze ahantu ari ngo amukubite atacu yamukoreye donc nibaza ko kwidefenda no muri biba biranditse ni kwivuna umwasi ico ntigihanwa vraiment ariko ngenda kubaze muri ico gihe baje kukubwira reka kumwafisha reka kugira iki wavuze neza ko wabigize komsa kugira abandi nk'uyo iyo bica biba rero opose ukaca usanga yakara kaburegwe siko asanzwe ameze muri uwo mwanya zaca bigenda gute iyaba atari ko yari ameze yari kuba yandondera akansa kigongo yari kwikipabiliza ego cavuga ati nukuri vyabaye ejo umbabarire siko sanzwe meze mugabo gushika uno munsi vyabaye 30 septembre tu le 4 canke le 3 non c'est le 3 novembre gushika uno munsi atari ama commentaire canke tutse byo bagenzi babo rien du tout iyo bari umuntu vy'ukuri yari yihenze yari yanyire yari yatsitaye en tout cas yaca kurondera n'inzoga zikuvako rega inzoga zirakuvako en tout cas vyabaye 3h du matin nza kubivuga mu ijoro ya dimanche umunsi wose wa dimanche ariko yaronse ukeneye nimero z'umuntu ngara naha urahatora kuko nawe warabitoye yego urahatora ukarondera ukavuga ati sorry okay je nshaka kukubaza rero personnellement nka Samantha ivyo bintu vyakubaye kumva ko ari ibintu bisanzwe kuri yose nibisanga ku muntu ari wese kuba ku muntu yo kwifata yo twondibira ko umuntu aja binkoreye je d'abord singwana nuca ndira Jesus sigira abo turi kumwe rero bamukubita umengo ndasema yamariko ti grand papier hari ibintu je nibaza ko noca ndira ukabona na reaction ngira ukaza kutubwira ngo nibiki beje kumbako nibiki aransomye vya vrai urumva mugabo wowe urumva ko waciye washoye kwidefenda muri uwo mwanya atana kuva imbere inshavu itarahera muca tubwire wari umeze gute akibikora wiyumvise gute
aparsa wagwanye mu bantu abantu barakuzi twese turakuzi ku maso hari abantu bakuzi mu byo ukora bakuzi mu bintu vyiza urumva none bakubonye uri kuragwana napre yaho umaze gutaha wari umeze gute wari umerewe gute muhira avant yuko bien sûr mwafisha nibaza yuko sensation yuko ushisha umva umenga hari ibintu tegerezwa koga turayisangiye twese umuntu amaze gukorako mutanabishaka biraboze sensation ya mbere ugira umva ushaka urakeneye koga ukanyukura aho hantu yakoze donc naranyukuye iminwa yanje narayinyukuye hamwe numva nagumye numva iyo minwa y'ibitose kuri jewe en tout cas semaine ya mbere narayumva uko umenga ni hakiri en fait urumva ko umva ushisha umva yuko urakeneye gukura ko ivyo bintu ukoreye ukavyikura ko complètement bien évidemment nishavu kora vyukuri mu maso yiwe ingene nubu ndabona visage yiwe ariko aratwenga ariko sisanzwe ndabibona nkuko umenga ari ngaho imbere yanje cha wimvira un simple bise cha wimvira abantu bafatwa ku nguvu nawe mon dieu ugaca wumva umuntu aravutse yafashe ku nguvu abantu bamubwiye ngo banzura indire gato nibatse ako mwumvira Jean agiye kwitwara acambwiye ngo banzura indire gato aca kubaza ngo ngo wari wambaye iki ngo wari he nico gituma abantu benshi bagenda kwitwara ko babaye barahora ko ari donc eno mutwenga dodo bomba je narindi ukomereka deux fois d'abord akubera ko bafashe ku nguvu moralement physiquement ibaze rero n'abantu bagiye kwitwara batakwakiriye nkuko bari kwakira bumve cyage komera office none ukomereka ariko urushwa komeretsa ubwa mbere ashaka fa kubajije ngo wari wambaye iki urakomereka kandi ashaka kubaza bakubaguma ukestion ukamenga ngo wabeshe wagize ibiki n'umuntu uyuho mu Burundi kubeshera umuntu ko yakuvyoye nta avantage nimwe irimwo no bavyoye akabivuga stigmatisation iba ku mu victime wa viol iraremereye ufite turavuga ati nina bivuga baraza kunyandagaza est-ce que ça vaut la peine abantu babihora akora yuko acaryama akavyihoza ko aravuga ati amajambo y'abantu aza kumbabaza beaucoup plus kubona yasura hejuru yanje kubona yamatushuma yose anyway hanyuma gushika ubumeze gute uyu ndabona bon sensation y'intuze kamamera heze mugabo yaheze haciye umwanya mugabo visage ndacayibona ndacabona ingene ucangeza ni entitlement umuntu yumva ko agufise ko droit ku mubiri wawe mutazi nani en fait uravuga uti ndarose canke wumva yuko ufise ko uruhusha yuko mwaka ushaka vyose kubera iki ni iki gituma umbonye ubona umenga ndi objet uko ushaka cyose iyo kwiranda konti yuko umuntu nk'uyo onye agendera mu bantu je yantera ubwoba nimba ariko ameze birateye ubwoba kuja mu bantu meze guca kuko ashobora gusanga kubigira abandi batashobora kwidefanda nka Samantha bakatwara ivyo bikomere niko kumva ko wansi umubiri wawe bitewe n'umuntu muhuye mu etranje mutazinanye birateye ubwoba nashaka kubaza ico vyakumariye kuba kumwafisha umva ko waravyumvira umwanya munini ya mugabo wavyumviriye ko biza kugufasha wewe ko araga umuntu avuga ati ndabivuze peut-être ko biza kusohokamwe hari abantu bashobora kuza kubibona bakamfasha psychologiquement bakanganiriza cyangwa nkumva ko mfashije undi muntu bishobora kuba byarabaye kuko nawe nyene kuva kuvuga ivyari biri ku mutima byagufashije hanyuma kuba warashoboye kumwafisha personnellement cyo byamfashije nuko numva yuko ndalerse ko ico ntaco byofasha jewe muri santé mentale yanje cyangwa ne yumva oya je ndabikura ku bantu banje bamwe baguhoza bamwe telefone bamuhira ahugira mpore abo nibo bagico bagufashije mugabo jewe kumwafisha numva yuko kurazi ibaze ndabihoze namenye ngena meze
mugana bihoze nkaza numva histoire abigira undi muntu ngira undi muntu canke il a fait pire Uri ki- abiriza ukavuga uti uwo muntu iyo ndabivuga nari nka alerta abantu kubera urumva muhuye uramumenya ugaca ukamugendera kure ukagendera kure kubera yuko arakubwira muntu uragaba kwa je ndiyumvira nk'umwana wa 15 ans atavyazi kubera le meilleur moyen yo gushikira génération y'ubu les réseaux sociaux il y a tellement de choses batazi aho bakura ama information mugabo kuba alerta quand même il faut ko alerta kati uyu muntu naho umugenzi ubuzi yuko ntuzomusigira umwana wawe naho umugenzi wawe niyaza muhiri wanyu ntuzamwinjize mu nzu ko rafise abamuvukana b'abakobwa ashobora kubagira nabi en fait c'est ça le but mugabo ikintu vyazanye ntaniteguriye n'amatemonyage ya nanje vyarambayeko nanje ibintu nk'ivyo vyarambayeko barafashe ku nguvu kuri bus barankozeko abana amatemonyage y'abana bakoze ku gitsina yicaye muri bus hariho temonyage naronse umwana agiye muri bus fate nko yambaye ikanzu niyo ikanzu igara ku mavi umupapa akuze w'umutama aca mukorako gitsina en fait réaction ugira kumaramara sa place ntugira tu sais pas quoi faire surtout umwana ntuzi nta numwe guteguye nakubwire yuko urafise droit yo kwidefanda urafise droit yo koma induru entre temps ica bibona umama arabona yuko uwo mugabo ariko akora ariko agiye atushima ku mwana la maman elle a dit quoi yavuze ati ntaco bobona nakare bagenda bari gusa uwo mwana avait 13 ans ça 13 ans yavyanditse ubu elle est dans la vingtaine 13 ans umumama nacubona nakare bagenda wabibonye mugabo hakumutabara uciye utwenga uvuga uti ntaco yobona mais vous vous rendez compte wow urazi ko uwo mwana ashobora kuba arakomereka cyo gose no mama kurusha vyofuma bivuga umugabo kuko umugabo uvuga ati niko ameze ariko umugore yo mugore ntiyababajwe n'uwo mugabo yababajwe n'uwo mugore ubundi nawe amatemonyage ni menshi ndabasabye muje kuja kuri Instagram yanje nagize amatemonyage kubera en fait kubera abarundikazi batavuga umenga ivyo bintu ntibibaho kumbe turabibitse ntatubwiye ko dushaka kubivuga rero haraba ariko arabisora buhoro buhoro il faut ko muja kubisoma mu réaliser à quel point abarundikazi nukuri uburundi bwarahemukiye abarundikazi kubera barahohotewe n'umushobora kwibaza umwana yabaye vele par son père twarezwe no guhora twarezwe kwicisha bugufi twarezwe no ku hari umumama yambwiye ko yanavuze ntinukuri nimba ku mupfasoni ari guhohoterwa nkahora ndabwiyambuye yarandera telefone yanje sinzayikuye yarandera telefone yanje ambwira ati Samantha nashaka sindakuzi kandi nawe ntunzi nashaka kubwira yuko uri umupfasoni kubera yuko waranse yuko umugabo w'imbwa yaradiye elle-même umugabo w'imbwa akwambura agateka kawe urakadefanda ambwira ati Samantha ubupfasoni ubugira iyo uhagaranye n'umuntu w'umushinga ntahe umuntu w'umugabo wa vrai mugabo iyo uhuye n'umuntu w'imbwa babagabo antoya les petits hommes nkuko Ines Kidashari yabivuze muri space ya X les petits hommes ukabona agiye ukwambura agateka kawe nejo bundi ubupfasoni bwawe uzoca ubwambura ubushire ku ruhande muyage nkuko uri kuyagisha imbwa nkuko uri kuyagisha imbwa uhejeje uca usura ubutore usura ubwambare niko ukigira agateka k'umupfasoni c'est pas yuko agukindira ko ngo uri umupfasoni oyaye kora agateka kacu naho gupreserva ega nta upfasoni utagira agateka uha valeur umuntu ayiguhaye uwo mupfasoni ku mushinga ntahe ku muntu nawe yaguhaye ubupfasoni imbwa nazo
c'ububiko ubwo bufaso kubera ntushobora kugira inama no aka kantu ndumiwe azoga kateze kira kadohe tugapost no mu mama yanterefonye arambwira ati mwana ntuzosubire gutora umupfasoni ni wowe umupfasoni irabaye tellement yuko avuze ati sishobora kureka umwana agenda ukunyene amatémoignage umwana abaye violé par son père papa wiwe afise entre 8 et 9 ans umwana ego 8 ans se yamuvyaye biologique papa biologique se yamuvyaye acaragira courage c'est entre 18 et 19 ans 10 ans après arabibwira mama wiwe mama we yamubwiye ati nimba ubimbwiye après imyaka yose nuko vyabaye bishaka nakare tu as toujours été un enfant précoce. mama we yakuvyaye Mama we biologique. donc twakuvyaye tutawushaka ico ni iyo ni blessure icisumba n'irya viol un enfant précoce irya kabiri wari ubishaka Umwana wa 8 ans yarashaka iki? Haico yarazi cyo gushaka. ndababwira amajambo arababaza gusoma umuntu yakubise yagucumise muravuga violence si yabwirwa na myoko yakuvyaye eko umwana ameze gute umwana avuganye après Yego. Santé mentale yambwiye ati je peux c'est no gukora. Quoi tellement meze nabi mu mutwe. Sindi apte kuja ku kazi. Asi la trentaine. ari no mu Burundi yabivuze afise imyaka 19 ubu afise imyaka 30 gushika ntarasubira no kuba umukobwa ntarasubira no kumva ko ari iwe ntashobora kuja ku kazi tellement mu mutwe yarabaye déranger n'abavyeyi bakuvyaye yego utararonka umumama akubwira ati ntunakakaze ntage n'undi muntu bibwira ari wewe wari ukwiye guhaguruka donc uyo mugabo kanamurasa hamukagenda no mu gipolisi wowe ukacubwira umwana ati ntuvuge ni papa wawe ntuvuge ikintu na kimwe ni papa wawe ntukandagaze mu bantu kandi preserve iyo fierté y'uburofa ku muvyeyi w'igikoko hana fierté iba iri mu kubera yuko le même père yambwiye yavuze ati sije je nabikoreye n'abani yese wera bikoreye akuzi nanje ari bakoreye n'umuntu azwi azwi yuko yabikoze nubwo yuko n'umugore we arabizi ofete ntaco yambariye niba abagabo bamenasa abagore niba abagabo bakubwira ati uvuze ndakwica hoho uvuze ngo urampevye ho umenye ko aho nzogusanga hose abagore benshi barahoze kubera izo menace z'abagabo nagatora vyaye ya navyaye umuhungu iyo mvyara umukobwa ho ukaca nabimukorera n'abahungu barabibakorera shaka isi yarabaye nabi n'abahungu barabibakorera kandi nibaza ko umukobwa sinoramushikira ko ari umwana wanje nibaza kumushikira ko ari umukobwa kuko niwe ari vulnerable niwe adashoboye kwivugira nayo umuhungu arivugira arigwanira oya ama violence sexuelle amagression sexuelle ku bana b'abahungu nico gituma ari abahungu bakubwira ati ntango kugira sex nkiri jeune kubabona bakabona yuko ari fierté au fait kumbe ni traumatisme mugabo iri enfoui bacashaka kubigira ibintu biri cool ngo gasanga en fait le relation sexuelle des normale ntazazi kora yuko azi wewe domination azi ibyo gucinyiza umuntu niko yabaye initié muri sex en fait kandi ntashobora kubivuga kubera yuko nta muhungu aba violé nico gituma cabihindukiza akabesha yuko niwe yapanze la bonne uwa wapanze la bonne gute se 10 ans tu avais quel mot kugira ngo umubwiye la bonne mu convaincre yuko mwogeye relation sexuelle urazi kwica umuntu akagenda ahagaze kandi yarapfuye ego afite ndiko ndimagina ujye mwana mama yabwiye ngo warushaka ngo nimba ubimbwiye après 10 ans deja muri 10 ans umwana atsetse rukari yari traumatisé yari kirofa yarazi reaction za mama wiwe wowe hari ibintu bavuga muhira ukabuzi yuko nk'ubu par exemple arabama bavuga ati oya naho bavyura umwana wawe ntubivuge ko ntazoronka umugabo urabihora sivyo mama umaze kumva yuko abivuga naho ugira agression iyo ari yose ntumubwira kubera urazi ko mama wawe mu isanzwe yiyumvira yuko umuntu yabaye violé aba ari sale
atamenye atakuja kubaka urugo rwiwe donc ucimuhisha kugira ngo ntazogushire muri ya panier y'aba bantu baba bari sale ucimuhisha kora amajambo tuvuga comme si hacu bitwaye ukamenga turi mu nkuru twebwe impande y'abana abana barumva kandi baribuka okay ndashaka just simse ikintu mvuga ncema deprime ndago kiganiro ni jemba deprime urumva ndiko ndimagine uwo mwana ndisure ko ageze muri 30 atana kimwe yimariye kubera iyo blessure vyamubaye ko afise 8 ans tabayeho tout simplement ijambo rimwe ryonyene ryari gushobora kumusova ijambo rimwe rivuye kuri mama we ryari gushobora kumusova kumubwira numva shaka kumuhumuriza muri simbona amajambo ijambo rimwe rivuye kuri mama we ryiza riri positive ryari gushobora gusova ubuzima bwiwe cyo kimwe ko ijambo rimwe ryamwiciye ubuzima uyu ntaja ku kazi ntaco peut-être gira rafise n'abagenzi bamufasha hari baca basaba bakaja mu barabara hari baca babikorera nico bakavyara abana bakabata kubera abona ati je nta numwe azopfa ntumbere na mama yaranyishuye gutyo uza kushusha abantu ngo baravyara abana bakabata bakabaniga kumbe ntigeze aronka na soutien nimwe abantu tuhura mu barabara bo ntaco dupfana haje soutien mbere ubukeneye niyo maraso yawe kuko je sinzoza gukonsola ubuzima papa wawe canke abo muvukana bategeze bagukonsola jewe nibigira pfwa nk'umuvyeyi wawe nko gukomeretswa n'umuntu w'iwanyu bivuna kurusha umuntu ukavurema n'umugenzi wanjye urashaka gutukwa n'abantu barenganye Greta kaza kantu mugabo ndabitutswe n'umuntu wari wigiye amaraso nanize vuga ati uyu muntu wari sansi kungwanako ukomereka navuga hano gato ukomereka kurusha uko ukomeretswa n'umuntu mwibarabara sabatamaze ko muri twe batene n'ugifise esprit iri zen nashaka tuke twahungabanye deje urumva je nahungabanye ndiko kuvuga nimba atakuronse aragira umwanya kubidija twe nturahunganya kubidija ivyo bintu je kuvuga ce n'est pas digérable n'ubu unye n'ubu urumva amashabo amaso nakwana n'amosozi kwanda cinda zibuka hari umama yambwiye ati ndagira ama crise ndi kumiti mugabo ndi kondonsa sishaka kuyifata kwandi kondonsa ndagenda mu crise imagine kandi ofete umenga tuma mbona ama blague kuri Facebook abantu banarga batakina ukamenga ofete umenga abarundi ntibabona ko abarundi kazira abantu umenga nibikoresho umenga nta ofete ni baba n'umuntu wese ari opprimé mu buzima bwiwe w'umugabo ishavu ayita ku mugore wahuye ku mukobwa wahuye ko rumenga nusome babantu bakira vyose ataho mukamenya tukashobora kubika nta kibazo umugabo rundi kazi benshi hamwe navuze kuri space ejo nuko ntibuko waribo yavuze ati nimba mu buzima bwawe umuntu w'umugabo ta sœur ta mère umuntu wese w'umugore mu buzima bwawe atarakubwira byari yabaye harcelé canke agressé sexuellement ntagufitiye confiance kora nta murundi kazi en tout cas ari murundi kazi taraba agressé canke harcelé sexuellement ari nko muri 1%. Kwera bishego igeni harcèlement sexuel kaka no kuramutsa kandi bikorera mugo bibabishe ahagira gute voilà numugani wawe ni 1% igeni agression sexuelle hari umwana yanditse ko muri mwishure umwigisha yabibakorera akuramukije gacoge hakano gucyanye urabona reaction ndazi uko bingira ko birashisha birasisimura ego birashisha kwa n'umuntu abukoze twatera inkuru kagira gucyanye hozi urumva hozi hama cererere urabibona gatandukanye n'umugati none gahozi twakoze ko twese umugati gitondo tubukoze katandukanye hari umuntu atari nkaka usanga muraziranye n'umuntu hewe bituzo mu programme ryari kurenza amarimite ni harcèlement uretse ko abarundi bataramenya ubwoko bw'amaharcèlement umengo no kugufata ku nguvu no hariho formation turimo dernièrement igitega twe kumwe n'abagore bakuze n'abagabo hama wariko barigisha baravuga baca bavuga muri blague batubwira n'umugore y'umuravye cyane umwanya munini yakweretse ko atakushaka kukuraba iyo ni harcèlement abagabo bavuga ati ngo no ngo c'est pas ngo ari mbwa mutubuze ko baraba ngo none ngo amaso turavuga ati no ayavuze ati no itandukanye kumuraba no ku steering umuntu umwanya munini
like kumwe bavuga kumwambura impuzu azambaye Jean ndikunda kuraba Samantha nakuravye naguhereye hasi nakudugije naco ndikunda kuvuga nakudugije umwanya munini Jean uri kurabona ko kuri kurandaba Ko gaho nyene wumva kwibiza uwo mugabo ntiyumva ko ariko arakugira harcèlement urumva kumengo namukoze nta muntu muvugana ko mara amabere gusa atazi no sawa amaso hamwe mu batonde kajyanya ntazi kumenya uzi iwe ari we kubera yuko ntakuzi mu maso kandi ntiyumvira ko iyo ari harcèlement kumera ntamukoze ko ntaje banamubwiye Jean ngo ryo kumubwira ngo ndagusavye iki oya namuravye gusa like biriko biramushisha ariko aravyanka wabonye ko nakene kumura undaba kubera iki nimba waravye ukafise umushatsi mwiza kibanda ngerere genda ngabo uramuravye ukura mu mara kumwanya munini iyo ni harcèlement Jake no ndiko ndavuga uwo uri kuradukurikirana washobora kubuda sauver le monde ni ikintu kigoye na onu vyarayinaniye tellement biragoye vraiment no MS byose ibintu tuko turavuga ngaha anye ni ibintu en fait urashobora gusova umuntu hajye uzi gusova umuntu umwe c'est ça sauver le monde nimba Samantha muri umwe yashobora kuvuga ati ngira ndabiposte ngira ndabivuge ngira nakira deje ayo matemoignage wakira biratuma banaruhuka biratuma kumva ko atari bonyene biratuma kumva ati bwa mundi si jewe na menje birakorerwa n'abandi bakoga bose ukaca wumvira mu ruhuye c'est vrai ntuzogarukana virginité yiwe ntuzogarukana plaisir uburyohe yogize yubatse ivyo ntushobora kubigarukana ariko moralement uzomusova so Samantha muri umwanya tu es mieux placé kugira ijwi ryawe rishike kure canke n'ivyo posta abantu barabibona tureke ababikritika abonye nta n'umwanya tubahanga tugega abo ni bakeya nibona bakeyi tellement nababwiye nta privilege nimwe tuzofata tubahaye twege tuviza cane abantu tuba dushaka gufasha peut-être turafise un message ushaka gupasa kuri abantu babashobora kuba bashikiwe n'ivyo bintu canke message y'abantu babikora. Okay, message ko byashikiye nta kosa nimwe wakoze kugira gushikira c'est pas ta faute nukuri washikiwe n'ivyago kandi utiteye si wabihamagaye wahuye gusa n'ibikoko bisa nk'abantu bahuye n'abagabo canke abagore atabuntu bagira nta na kimwe wakoze nta kosa nimwe wagize kandi ndaguhojeje more don't cry Ngamazi sorry courage urabishoboye you got this no ni biri sensible nibaze ko nawe ko arabikiganiro niyo eta barimo bamwe c'est sûr yeah courage Samantha courage wagize kugira ushobore kubivuga ivyagushikiye etu kandi muri umwanya ni wari mieux placé kubahumuriza ko je nshaka kubivuga ugatiwe ntivyakubaye nakubako nta canke ivyakubaye ko ntibikomeye nk'ivyo vyatubaye ko ntushaka kandi abantu bumve yuko muri iryo joro ikintu cari bizarre singwano kuko ingwano irasanzwe wewe wariyajije urwana hari wayi kuriyajisa kundi kuntu muri umwanya tuko tuvuga ijya bizu niyo iri bizarre nkuko hoba viol yose yariyo yose so courage kuko nibaza yuko abadashobora kuvuga ko banahawe niyo bizu banafashwe ku nguvu nibo benshi ariko bakeneye kumva boruhuka muri bo. Entre parenthèses ivyo Steve yangiriye nibikimbabaza kora honnêtement naravyikuyemo ko yaramukubise mugayo iyo chance ntihawe abantu benshi je ikintu kimbabaza amatémoignage kuyumvira ubumwe nawe wawita yuko batamubwiye mpore mama wawe babikore na power en plus umwana wa 13 ans aba bambaye uniforme abari muri bus
hari umuntu yavuze ati sinarinzi yuko ati mu isanzwe jewe zishobora kugira des relations sexuelles ntaborewe hamwe ugira blackout sinebwe amenye igituma kumbe kwari témoignage n'amavideo maze igihe ugira j'ai réalisé yuko j'ai tellement été harcelée et agressée sexuellement mu buzima bwanje yuko sexe iranshisha sexe sishaka kuyigira le seul moyen nshobora kugira sexe ni quand naborewe hamwe ntashobora no kwibuka n'izina ryanje ntushobora kwibaza ivyo bintu kwicira umuntu ubuzima bwiwe et pourquoi atamuntu ashobora kuba kumubwira mpore nanje ndabahojeje ndababwiye mpore kandi sizije nyene abantu benshi cyane gose mpore barakunzwe kandi ubuzima bwahisemwo kuba traumatiza ariko barashobora kubitsinda bonyene nabamvuga ati ko utapfuye ngo baguhambe ego birakunda ko umuntu wenyene ubwiwe yisova abantu batashatse kugusova wowe ugakiza ubuzima bwawe kandi Imana yaguhaye indi chance kuko ntibakwishe wagize Imana ntiwabipfiriyemwo ivyo bintu warahungabanya mu mutwe mugabo ntiwatabwe nge gose donc ayo ni chance Imana kugira ngo ushobore kuzobona ikiganiro uyu munsi wumve ko ubuzima burashobora gusubira gukunda ushobora guholeva kandi le défi ubuzima burashobora bukaryoha kurusha uko bwigeze kuryoha tuba amatemanyage abantu benshi amatemanyage Jasmeya nawe nyene yabaharcelé par son père ariko uyu munsi muvuga ubutumwa kwisi akomeye twese dukurikirana twumva tuba ko imitima yacu iremeshejwe we yavyutse niwe yavyutse nawe urashobora kuvyuka biciye kuri wenyene kumva ko you got this ubuzima bwarakuruhije bwarakobaje mugabo urashobora gusohoka kandi gutwenga biri réel hari abantu bakukunda autour de toi barabe bashire hafi yawe bakunde bemere ko binjira mu buzima bwawe baza baryosha ubuzima bwawe uriyo kuva ko uhunga abantu kora ko hari abantu bakiya babaye injutse mu buzima bwawe donc turumva no babwira musenge vraiment musenge mwisengere yego mwisengere mushire hafi Imana irafise ukuntu itanga amahoro vraiment irafise ukuntu itanga amahoro ari ayandi atababaza ayandi aza ari pure ayandi aza kwibagiza kubiza kubara mu buzima hama ibisigaye mwizerera mu buzima na therapy ndabasavye therapy abarundi rero ivyo ni kubibigisha gushasha ni kudemystifia mugo turatomboye ubunya n'amakabine kamwe mashasha kandi y'abagore il faut kudemystifia kica kintu cha therapy ngo nivyo bazungu none nde yatubwiye ko abazungu ari bonyine namerita kumererwa neza canke nibo bonyine bagira gahinda ngo abandi bantu bagira gahinda bama ngo baramenyereye ngo baca tude bagize yuko bavuga ngo barundi bose ngo ari ngwazi mu mutwe ngo nta muntu atagira ngwazi mu mutwe ayibone kuri yaka amadogre ni asumbana gusa twese turasara basha none iswari igihugu cacu twese turigwariye gusa dusumana amadogre twabaye ico kimwe twakuriye mu bintu bitoroshe burya urazi muteye inkuru n'abantu peut-être bavutse après les années 90 nko mu Buganda par exemple bacavuga ati ça va urabaho nuko wiyumviye nuko nyene n'amahoro nta kibazo kubera wakuriye mu ntambara uraba affecté ukundi kuntu turakeneye therapy twese turakeneye therapy kandi n'ikintu kiri normal iyo ufise ingwara yo ku mubiri uragenda kwa muganga biteye isoni kandi abantu bakunda gutukana ngo uri déprimé ukamenga ni igitutsi si igitutsi ga ni ingwara hari abantu badepima ko je ndepima ndabimenya ndabwira ntanze ndafise depression kandi rero depression yo kandi ubivuze ko abibwira umuntu hari igihe umuntu ashaka guca kubwira ati okay habaye ikintu kigejeje kubako gacuvuga ati hayeje kubiki niki so ndakenye ubukene buranyishe je bukene burantera depression ego so ngo je bukene ndadeprimye kora ko ni ibintu bisanzwe depression handi umva nyene ko urababaye gose kandi umva nyene ibintu nyene byagucanze ntubona guhereze ku kihe ni depression et c'est normal kandi na depression clinique kana imiti kandi ni mu gihe wadeprimye umwanya munini ukavyigumiza bikagira aho bigutusha mu mutwe mentalement ugasanga hageziraho insinga zikora nako ega si jewe uravuze ngo kora nkubu yivuze ibintu droit des femmes aho ngacaga ngo heranga baba deprime bon naho none deprime muri umwanya sinsigitutse
ahubwo uri kutuka wa muntu vyabaye deprime aca yumva yuko ntanzo bize kubivuga nawe nyine bivugire hejuru ngo il faut qu'on normalise yuko abathérapeute psychothérapeute barahari abantu ntibigira ubusa aho kazi n'akazi kari noble kandi gakenewe kugira dufashe ahubwo umuntu wese yo kwegera umupsychothérapeute kugira ngo egaze umuntu uja kubwira akumviriza écoute nico kintu cambere kiryoshe kubwira umuntu yumva kandi ugacana na conseil umva ubu deja ubutomboye naho ukibaza yuko ukomeye umuntu ubwira ahakumvirira akicara isaha ibaza ukamutera inkuru zawe uvuga inkuru zo mu kabare uvuga inkuru zo mu kuri tushake tunarabire no ku bazungu nubwo tuvyita ko ari ivy'abazungu je narigeze kuraba filme yuko umuntu yama misi yose avuye ku kazi yaca agenda gutera inkuru n'umupsychiatre wiwe bagatera inkuru akamubwira umunsi wa fete yari kaye intimiye yaba atera akaca ataharuhutse izo nkuru zawe arumva gufasha ko ubajije ko atakibazo ufise ko ubuzima ari bon ugafatwa ari umu specialist muri ivyo bintu urumva ko wagize ibi nibi kandi akafasha no gutera izo nkuru mugatwenga mugabo atahazi ikibazo ufise hano kiri ugarutse usanga ashobora kubaza none kubaza utundi tuntu vya bintu vyari vyaheze gute vyarabandanyije canke urumva ko arako n'ivyamenyereye rero normalize kwivuza je kujyanye tu normalize muze mu mugenda bahama nimero ya psychologue hari amakabine baruzuye n'ukuri hariho nibo abantu bambere bari kuba batunze kuko ibibazo ni byinshi gusumba igikomere gusumba kumere ku mutwe byose bihera mu mutwe turafise ingeso mbi yo kwihagararako cyase kanyirigabo konona kubera iki erega kujyanye ugira entretien mubiri ukagira check up kumwaka ukaja muri sport kugira ngo ugire amagara meza rero uzokomera ku mubiri ugwaye mu mutwe indani anyway byose bifiranga bigahera ngaha bigakorekera mu mutwe Samantha nukuri utwemere kuzogutumira kandi kwindi sujet kandi peut-être yuko iki kiganiro kizogira ama commentaire menshi aho umwe azoza aravuga ivyiwe et tout donc ndisiye ko ari ibibazo bizojamwo donc uzutwemerere tugaruke kugira peut-être uvyishure kandi n'hésitez pas kuvuga namo amatémoignage yanyu ntutinye ngo kazina kanje karaboneka menya ko ufashije umuntu kunga Samantha si yela oze kubivuga arafashije benshi mais je nahise message ku bantu babikora kuba agresseur bari mbabare gukoresha izina ba Steve siniko mvuga Steve je ntawenzi mbwa ba Steve baba bameze gucyo deja ugasanga urafise umwana w'umukobwa cyangwa urafise umwana w'umuhungu est-ce que birashiko kiyumvira ko ashobora guhura n'izo ngorane ukorera abandi abamama bobo kandi abihoze kuko abamama nibaza umumama haje akubwira ikintu kuko nawe akibayemo nta umumama aza kubwira hora nuko nawe ahora sino ntuzoza kubwira Samantha akubwire ngo hora donc je namavuga abamama bahanura gutyo nuko nawe ariko barenzwe mugana naravuze si on veut briser ça bizohera ko abamama bo hejuru bizohera ko abamama bakuze ivyo ntaco niba vyarabananiye twege turahari on va sauver le monde on va sauver igitsina gore tuzoguma tusemerera even if hoba babiri canke batatu ndazi ko naho no kwitaba Imana abo babiri bazosigana nabo barabikorera ko grâce à moi donc nawe ufise message upasa yipase hama les agresseurs nabo ba Steve nabo biyumvira un jour bazovyara nimba bataravyara bice bishikira abana babo ndabifurije canke bishikira umukobwa muvukana canke bishikire mama wawe Wajinifuza ko byo bashikira bo urumva ntushobora gukora ikosa hama uvuge ngo naka ngo mushiki wa oya bonyene bibashikire umva bibashikire nawe yashatse kumva kubera wewe kubabara bishiki ntiyumvira ko wewe yobabara ko yovuga ati nanje ndabikora muganje ushiso yuko umwana wa Steve musazotaha ndabaye agresse bizo mubaza gusumba ko yoba agresse umuntu yambwiye kandi yo conserve kandi no ndamushimira cyane ati tu suppose yuko ukenewe yumviye ariko bandi biyumvira ko tu suppose yuko yobabara umwana wiwe yobabara umwana wiwe ko rabo gwawe abigize nigikoko rero none numugabo avec petit abo basimbira ku bana babo nabo bice bigenda gute ega nta limite c'est pas yuko bino on dit système mu telefone atubayeje kumvira aca kubwira ati wari wambaye wari ukora iki wari bagiye gukora yiki so bibashikire mwege kugira kandi neje ego tellement ndabuze ikintu kuko ari atari Imana ije ngo iku inkoni kuri urica iguha inkoni kuri kurica abantu hamuhinduke nta yindi
canke bivuze ega nabo barakeneye therapy ivyo nagire mvuge En fait, barakeneye abo therapy onye- nibo nimba aya- banayikeneye beaucoup plus nimba aya ma impulsion uyumva muri wewe nukuri egera umupsikologe vya vrai egera umupsikologe ubuhizi basha kudiraga abakobwa canke kudiraga abahungu si ubuhizi kudiraga uno musi uyu lundi mardi uwundi mercredi uwundi jeudi uwundi bakanakwemera bamwe bamwe si ubuhizi si ubugabo d'abord il y a une manque de discipline si nukuko imana ni ingwara genda wivuze kandi barangije ikiganiro kandi ndabwira ikintu hariho imigenzo ya kera gucira umukenke umuntu abantu bakora ibintu bibi ntibasaba gucira mu bashinga nta baca bagucira umukenke umugabo rero mu barundi unye twarabiretse abagabo akoze ikosa mu bagenzi uzi yuko nyamuntu chaque soir ataha kwita umugore wiwe chaque soir aravyora umugore wiwe en fait urazi kandi mukabara arabivuga samana kandi akavyiga uvuze ngo umugore wawe ngagira iki mura niko fumuha ngo James ntiyo kubahuka hanyuma ukamwicara kandi ukamubwira umugenzi utashe tu fais la même chose ko uvuga ati Pascal nivyagiye ko kijewe Gaspar ntobikora Pascal na Gaspar ifo ko tugirana mbabarire nabonze aya mazina avuye kuyavuga hariho mugabo abandi bagabo usanga bari desa ugasanga afite umugenzi akora ibintu bibi akaba bizi ntiyembere ivyo bintu akora mugabo bagendana gute qui se ressemble s'assemble nimba ufite umugenzi akora ibintu nk'ivyo ntunoze kumuhanura uri nkawe ivyo azokora vyose uzoba uri responsable nawe gukora yuko uzoramukingiye ikibaba vyase kumuhanura ngo yumve ntasubire kwicaramwo imbwa yicara gute mu bantu imbwa mu mbwa abagabo mu bagabo jambo rikabiryo jewe kintu nashaka kugira abantu nuko la karma est toujours là shabizo gushikira ntiwopfa utababaye asha tota ntiwobabaza umuntu vre bizokuba kandi imana izofasha bizobe en public tubibone ko vyakubayeko tubibone tukubwire ati ntaco wobona rero jewe nabambwira abantu ati nukuri kuba ukiri muzima kuba uri kuri iyi si reka kuba umwe mu batuma isi biha vraiment reka kuba umwe mu batuma abantu la vie est belle niswe tuyibisha umuntu yiyumva nabi kweki wumva ko kuba kwawe ari kurigurariza abantu kuba kuba umuntu yokumva ko ubuzima bwe bubisha gerageza ubuzima bwawe wumve ko nimba ukiri muzima nimba kigutije impwemu bari ikintu mariye abantu bari ikintu marira isi bari ikintu ndazi niba uvuze ko ufite umugenzi afite ubungeso bubi nk'ubwo onye mufashe umuvu cyangwa umuhanure ushobora gusanga uwo muntu yokize kubera wewe kubera ko umuntu yabaye mugenzi wawe mbese ari mubi ntumufashe kubandanya muri bwa bubi bwiwe ahubwo mubwira ati ibintu urakora abantu uri kuragira ibintu byiza kandi uhemuka ari uko abihevye uraba ukuntu umuntu avuga ati nukuri warakoze kuba je ndi umuntu muzima uyu munsi niko kubera wewe ni kubera wewe niko urakora nagize imana wowe ni wantaye warambaye hafi mugabo ntiwamba hafi mu kunshigikira hafi mu kumanura no mu kutuma jembo umuntu muzima uwo uco gihe hozo warashoboye gusova le monde kora ko washoboye gusova umuntu umwe rero ka tubaseze tubabwira ati mubandanye mubaho mubereho abandi bantu kubera ko sino bakora ibintu bibi tota bizogushikira kandi uzobi feeling yo plus kusumba wabikoreye voilà ntiyagira akajambo tahana nimba ari ikintu wumva ko ushobora kuba waje uvuga ati sinza kucirengagiza jambo ni kwawe nitukunigana ijambo kugenda urisubiza inyuma nyanye ba Siren Vibes neza ko ijambo ry'uno munsi nosiga mu mwanya ni hari abantu bagize amenasi kimwe mu menasi kubera yuko nabivugiye ku mabara ku mayira kwa rubanda kimwe mu menasi yuko ndazi ibintu nyine bitandukanye yuko bazaza kunkubita bagira ibiki nukuri naho nkubita no munsi nta nsubira kuvuga bya bindi nyene no gushiramo kandi nawe donc ma menace vraiment ntacavuze ni nkuko unyantu barengera ko bakatuka mu commentaire ukamenga ndasohoka ibiganiro ntibikubuza kuba nanyigira ibiganiro ahubwo ukanavyongereza ukagira ibindi vyinshi akabara kurushwa yawe bwa mbere exactement rero au lieu yo kurengera kuri abantu ki denonce ivyo ayo mabi kweri ki mudahindukira ngo ayo menace basimugira ku bantu badenonsa gusa kuko mutaraba abantu babikora
abo bantu bakora ivyo bibi kora iki mikonsantra ku bantu bakorewe amabi bakabivuga en fait ingorane iri heye eske ingorane utinye yuko ejo nuwasubira kubikora nawe udushija ku mabarabara nkuko bagize abandi cyangwa utinya yuko ko bavuze no munsi Steve ejo ashaka kuvuga ton frère ko rukamuzi ko abagore benshi ba defend ibintu nk'ivyo ni kuvuga yuko mu bantu bakikuje bavuga ati yo bariko bavuga Steve ejo ashobora kuvuga mon frère ejo ashobora kuba papa wanje ko twenge tuzinaye reka ndabiponde ntizoshikire iwacu ntange nundi azobivuga ego tumenye yuko n'umuntu wawe akoze ikibi erego ashobora kumukunda ukamubwira ivyo ukoze sivyo umuntu kumukunda si ukumuproteja mu kibi uyaye ahubwo umugani wawe uzi ko ariko ushaka guparticipa mu bantu bariko barakorera ikibi kw'isi gukunda umuntu bisigura yuko mushikira amafuti pas du tout je naravuze naho yoba ari frère wanje canke akuga tuvukana canke mama wanje novuga ivyo bintu yakoze ntituri kumwe ndamukunda mugabo oya nuko kudahengama ntibisigura yuko no munsi uhagaze kuri no valeur ejo igire ishika ku bantu bawe ucitanga kuvuga ngo yaye no soyons consistants mais ma valeur duhagazeko rero je pense qu'on va continuer la conversation mu bindi biganiro abakurikira ku ma réseaux sociaux kuri Instagram no kuri X niho turi bon voilà reka duheze twimisa abandi mugabo yari ikenewe cyane gukorwa muri iki gihe kwa ko nakina kimwe kibero gusa yari ikenewe kuba muri iki gihe donc merci Samantha kuba waje gusura kuvuga kandi gusura kuduza ijwi encore une fois kandi courage don't give up admire ton courage don't give up badoze n'abantu batinya kuvuga ivyabo anonyme zuzuye zabaye hit mu mwandikire Samantha abibavugire peut-être umuntu ashobora kuronka des conseils reka duheze ikiganiro gre ego dushimira dukurikiranye abagize un partage merci gose ku bantu no kuri ba partage ibiganiro vyacu kuri ko badufasha gushikana ibiganiro vyacu kure ku bantu tutoshikiriye twebwe donc imana izibaheze nange muko murakontre bagira ngo isishire kuryoha ko nimba ibintu Samantha avuze bishoboye kumva umuntu ashaka kuvyumva biciye kuri wewe nuko nabashu bagize ikintu ukora donc merci beaucoup merci Gle merci Ozi merci Samantha merci à vous à très très bientôt mu kindi kiganiro bye bye Siren Vibes TV.